Bene data ndasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umuvugana ni Françoise Habonayo. Ndanezerewe kongera kuza imbere yanyu no kuvuga ubukuru bw'Imana canke ugukomera kw'Imana. Ndabashimira mwese abahora badusengera. Imana yo mwijuru ibahezagire. Kandi nibutsa bene data bandi batarafyonda kuri ka kantu kitwa sabone kugira ngo ibintu byose tuzohora dushirako bahore babironka tutabanje kubibarungikira. Ni vyiza kugira ngo umuntu wese yumve ico Imana iri kwiravuga muri iyi minsi. Imana nishimwe. Hanyuma nuko mubizi mugomba kugenda kuraba aya mavideo yandi yarenganye, muze mugende mwandike Habonayo kuri YouTube, muzoca mubibona. Imana nibaha umugisha, Imana nibahezagire. Uyu munsi rero nzanye ijambo ry'Imana riri ku mutima wanje. Nagomba ko twibukanya ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli igice ca 4. Turasoma imirongo mikeyi hariya ku nkuru y'umuntu w'Imana yitwa Nebukadineza. Iyo nkuru mwarayisomye, mwarayumvise, ariko hari ijambo nagomba ko twibukanya bene data kugira ngo duhimizanye canke dufashanye kubandanya muri no rugendo twatangwe rwo kuja mu ijuru. Ijambo rero nagomba ko dusangira riri muri Daniyeli igice ca 4. Turahera hariya ku murongo wa 23. Haravuga ngo kandi mwami nk'uko wabonye umushibamyi kandi yari uwera amanuka ava mu ijuru, ati niwicire ico giti ugicagagure, ariko igishitsi ukirekerane n'imizi yaco mu kuzimu, ugihambirize ivyuma n'imiringa, gisigare mu vyatsi bitoto byo ku misozi, kize gitondwe ko n'urume ruva mu kirere, kirishanye n'ibikoko byo mu ishamba gushitsa ibihendwi bigikuranirwako. Nuko uku niko bisobanurwa mugenzi, kandi nicagezwe cisumba vyose kigushitseko, mwami wanje nyene ingoma, ngo uzokwirukanwa mu bantu, ubane n'ibikoko byo mu ishamba, uzorisha nk'inka, uzotondwa ko n'urume ruva mu kirere, kandi ibihendwi bizogukuranirwako ukimeze utyo, gushitsa aho uzomenyera kwisumba vyose ariyo iganza ubwami n'abantu, ikabugabira uwigomba wese. Imana ishimwe. Tusimbe kandi hariya ku murongo wa 34. Haravuga naho ngo igihe cashinzwe kirangiye, jewe Nebukadineza nunamurira amaso yanje mu ijuru, akenge karagaruka, nca mpimbaza isumba byose, kandi nshima ibaho ibihe bitazoshira. Ndayubaha kuko ingoma yayo ari ingoma itazohangura, kandi ubwami bwayo buzohangama ibihe bikuranwa. Kandi ababa ku isi bose ibagereranya n'ubusa, kandi ikora uko igomba mu ngabo zo mu ijuru no mu baba ku isi, kandi ntawe ushobora kubuza ukuboko kwayo canke kwibaza ati ukora iki. Imana ihabwa icubahiro. Dusimbe rero hariya ku murongo wa 37. Naho haravuga ngo noneho jewe Nebukadineza nshima umwami wo mu ijuru, ndamutazira, ndamwubaha, kuko ibikorwa vyiwe byose ari ivy'ukuri, kandi inzira ziwe ari ziroranye, ariko bagendera mu bwibone ashobora kubacisha bugufi. Imana nihabwa icubahiro. Aya majambo y'Imana dusomye na majambo si mashasha ku bantu basanzwe basoma Bibiliya. Ni indoto umwami Nebukadineza yagize, hanyuma maze kurota
bimusaba ko yorondera abantu bamusobanurira, ararondera abanyabwenge bose, ararondera abantu bose yibaza ko boshobora kumufasha gusobanura izo nzozi. Ariko mu nyuma haza kuboneka umuntu w'Imana yitwa Daniyeli, aca arazisobanura. Uko izo nzozi zari zimeze muzozisoma muri ico gice ca 4. Izo nzozi zerekana igiti kinininya ngo cari gisaganaye cane, ngo hanyuma ngo inyoni ngo zikaza kwarika munsi yaco, ngo hanyuma ngo abona umuntu ngo araje ngo acicira ngo ariko ngo bavuga ngo ntibarandure imizi, ngo ntibarandure imizi ngo kuko kizosubira gutotahara, ngo ariko ngo babanze ngo bese bakizibire ntikiduge, ngo bakizibirisha ivyuma. Niko twasomye hariya ku murongo wa 23 havuga ngo ugihambirize ivyuma n'imiringa. Igiti ngo bagihambirize ivyuma n'imiringa. Imana idufashe cyane. Ngo gisigare mu vyatsi bitoto byo ku musozi, ngo kize gitondwe ko n'urume. Ariko urumva izo zari inzozi. Ico giti ninde? Ico giti rero Daniyeli yaramusobanuriye ati ico giti ni wewe mugenzi. Ndagomba kusoma haje ku murongo wa haje hepfo haravuga ngo kirishanye n'ibikoko byo mwishamba ngo gushitsa ibihe ndwi bigikuranwako. Ngo nuko uko niko bisobanurwa mugenzi, ngo kandi nicagezwe cisumba byose kigushitse ko mwami wanje nyene ingoma, ngo uzokwirukanwa mu bantu. Imana rero yamuciriye kwiteka, iravuga ati uyu Nebukadineza naramubwiye, naramutumiye ko abantu bamuhanura, ariko ntiyanse kumvira. None rero igihano kimushitse ko azokwirukanwa mu bantu, agende kubana n'ibikoko byo mwishamba. Inshuti mugenzi, ntakubwira nti Imana yo mwijuru ntifyina, kandi Imana yo mwijuru ntikangwa n'ijunja ry'umuntu. Uko wo kwiyumvira kuri agahambaye niwe uvyiyumvira, ariko Imana nta muntu aragahambaye ku Mana. Imana ni isumba byose, Imana ni ikomeye, Imana niyo yanyabushobozi. Ukazobona ikijuju ca mbere, niba ugomba kumenya umuntu w'ikijuju uzoraba umuntu yiduza, akiduza ku Mana, agakengera Imana, akavuga amajambo y'ubupfu ku Mana, uzomenya uti uwo muntu nta bwenge afise. Naho yoba afise amadiplome menshi angana gute, ariko umunsi uzokumva yuko ariko ariduza ku Mana isumba byose, akengera Imana rurema, uzomenya uti uwo muntu arakeneye ubwenge. Nebukadineza nawe byamushitseko, hageze ahantu yumva ko ari we wenyene mw'isi akomeye, kandi yariyumva, kandi mu by'ukuri Imana yari yaramukomeje, yari umuntu akomeye, yaganza ibihugu byinshi cyane. Ariko rero uko kuntu yari yarashizwe hejuru n'Imana, hagera igihe rero ariyibagira. Nkuko nama ndiko ndabibutsa abakunzi, nti umunsi uzobona Imana igushize hejuru, uzuca usaba iyindi ngabire utari ufise, ingabire yo guca bugufi, ingabire yo gushishikara wubaha Imana, ingabire yo gushishikara utinya Imana n'umutima wawe wose, kugira ngo ntuze wirekure ngo ujane n'ukugizwe, ntuze wirekure ngo have wiyumvira yuko uri hejuru y'umuntu n'umwe. Imana idutabare cyane. Nebukadineza nawe byamushitseko. Bibiliya iratubwira ngo cabaye icagezwe c'Imana cyuko ahanwa n'Imana, kuko yari yamutumye ko ntiyumva. Hanyuma rero Daniyeli yarongera aramubwira ati mugenzi, ca bugufi wumve ko hariho Imana isumba byose, wumve ko hari ikindi kintu kiri hejuru yawe, Imana yubahe. Imana Daniyeli aramubwira, ariko biboneka yuko ntiyabyumvise. Niho rero hagera igihe akora ikintu gikomeye cyane cababaje Imana cyane. Hariya ku murongo wa 20, ku murongo wa 30 haravuga ngo umwami aravuga ati mbega
si Babuloni hahambaye aho niyubakiye ngo habe umugwa wanje niberako, mpubakishije ubushobozi n'ububasha bwanje ngo hatere igitinyiro canje icubahiro. Urumva n'amajambo y'ubwibone bukomeye, amaze kubaka akabona nyene yuko ari ahantu hakomeye cane, aca arahagarara aribwira rero ati jewe Nebukadineza ndakomeye, mbega abantu bose bazobona aha hantu nubakishije ntibazobona ati Nebukadineza arakomeye, icubahiro canje kigashishikara gukura kija hejuru. Imana biravyumvise ati ngo ako kanya nyene ngo ijwi rica riva mw'ijuru rivuga ngo kuri 32 ngo inyanja ica rivuga ngo urirukanywe mu bantu ubane n'ibikoko vyo mw'ishamba, uzorisha nk'inka kandi ibihe ndwi bizogukuranwako ukimeze utyo, gushitsa aho uzomenyera kwisumba vyose ari iganza ubwami bw'abantu ikabugabira uwigomba wese. Imana ishimwe. Ndagomba bene data twibuke cane cane musuri nyako kajambo kavuga ngo gushitsa. Ngo wirukanywe mu bantu uzobana n'ibikoko, ngo gushitsa aho uzomenyera kwihariho Imana iganza. Imana idufashe. Inshuti zanje bakunzi b'umwami Yesu, uko Imana yigisha ntibitandukanye cane nuko abantu bigisha uyu munsi. Iyo turavye ingene abarimu bigisha, barigisha kugira ngo umuntu amenye, iyo ataramenya aradubura, kugushitsaho azoronka ya manota bashaka, niho bamwemerera kurengana akavansa mw'ishure. Iyo atararonka ya manota baramugerageza bakamusubizamo, akagira amaropeshaje, akagira ante, ariko mu ntumbero yuko ashobora kumenya ati ibi bintu ntushaka kurengana ngo uje mw'ishure yo haruguru iba utabimenye neza. N'Imana rero nayo yabwiye Nebukadineza ati gushitsa igihe uzomenyera ko hari Imana mw'ijuru. Imana ishimwe. Rero Nebukadineza byamufatiye imyaka myinshi kumenya ko hariho Imana, ariko Yesu nashimwe kuko n'umugwaneza agira neza, yaciye amurungikira inyigisho ikomeye cane, aramwigisha. Yagiye kumugirira inyigisho ziwe canke formation yiwe, yamujanye mw'ishamba imukura ku ntebe y'ubwami. Imana yo mwijuru ishimwe. Yamukuye ku ntebe y'ubwami iragenda imutwara mw'ishamba, kurishanya n'ibikoko, kunyagirwa n'imvura, kumera mbese kandi si umunsi umwe, si iminsi ibiri. Iminsi iragenda, umwaka urahera, uwundi urasubira, ngo gushitsa ibihe ndwi bimukuranirweko. Imana irateye ubwoba. Bibiliya iratubwira ngo yari asigaye ngo afise ngo inzara zarahererutse nk'izi nkukuma, ngo imishatsi yarabaye yekenye neza, imyaka ndwi utamwa umushatsi. Yesu umwami, umuntu yari umwami. Nebukadineza yari umwami, yari afise abamugendanira, yari afise abamuha icubahiro bikwiye, ariko Imana imaze kumukura kwa maboko, Imana imaze kumukura ku icubahiro ciwe, acagenda kurishana n'ibikoko. Yesu nashimwe. Yari yaramuhaye amahirwe ya kabiri, yavuze ati gushikaho uzomenyera. Haleluya. Gushitsaho uzomenyera. Imana idutabara. Imana yari yarabonye kudadarara k'umutima kwa Nebukadineza, iraraba neza, irabona ati uyu muntu arakomantaye umutima cane, reka ndamuha igihe kirekire co kwiga, kuko uyu si wo kwigishwa mu munsi umwe mw'iyinga rimwe. Abanze yige, umutima wumenye. Dusomye hariya ku murongo wa hariya hariya ku murongo wa 34 haravuga ngo igihe cashinzwe kirangiye, ya myaka ndwi irangiye,
ngo jewe Nebukadineza nunamurira amaso yanje mu ijuru. Haleluya. ngo aca yunamurira amaso yiwe mu ijuru, aca amenya ati hari ikindi kintu kindusha ubushobozi, hari ikindi kintu gishobora kunkanya amanyama yose akamvamwo, hari ikindi kintu gishobora kuza kigafata imigambi yanje yose n'ibyo nari mfise byose imbere yanje kikabisambura kikabigira ubusa. Imana yera nishimwe. Haleluya. ngo aca yunamurira amaso yiwe mu ijuru. Yesu nashimwe. Icyo nico cyari cyaramutebeje, icyo nico yari yarabuze mu bugingo bwiwe, yari yarabuze kunamurira amaso ku Mana. Misi yose yama yihindukiza ko yiraba, misi yose yama ariko araraba, akaraba ibyo bakabona ingene akomeye, akaraba abamushirigikiye, akaraba ingene abantu bose bamwunamira, akaraba ntiyari bwunamurira amaso ngo yarabe mu ijuru. Nshuti mugenzi, Imana nihabwa icubahiro kuko n'umwigisha mwiza. Haleluya. N'umwigisha mwiza, akora neza kugira ngo umuntu bikunde yumve Imana, kugira ngo umuntu bikunde yuname imbere y'Imana. Imana irashobora kugucisha bugufi mpaka ukayimenya, nk'uko yagiriye Nebukadineza nawe urabishoboye. Ntiwiyumvire ngo urakananiranye, ntiwiyumvire ngo ntawe wo gushobora, ntiwiyumvire ngo oya, igihe yashoboye Nebukadineza nawe yo gushobora. Nico gituma Imana tuyikurira ubwatsi tukavuga tutiragahora ku ngoma wa Mana we. Wewe washoboye Dawidi, wewe washoboye ukashobora jewe, wewe washoboye naka wundi yari adashobotse, nta numwe yo kunanira. Umwami Yesu nashimwe. Data wo mwijuru icubahiro nikibe mwiwe. Nebukadineza aravuga ati, amaze gusobanukirwa Imana neza, yaciye avuga ngo kuri 34 ngo igihe cashinzwe kirangiye, jewe Nebukadineza nunamurira amaso yanje mu ijuru, ngo akenge kaca karagaruka. Maze kunamurira amaso ku Mana, ngo akenge kaca karagaruka. Haleluya. ngo nca mpimbaza isumba byose. Imana ishimwe. ngo kandi nshimiye ibaha ibihe bitazoshira. Haleluya. ngo ndayubaha. Kumbe muri ya farumasi Imana yari yamuhaye, yari yagiye kumwigisha ibintu bikomeye cyane. Imana iramwigisha kuyubaha, Imana iramwigisha kuyiha icubahiro, Imana iramwigisha kuyishira hejuru, Imana iramwigisha no kuyihimbaza. Yesu nashimwe. Imana yari yamuronkeye farumasi ikomeye kandi nziza, yigira byose cyarimwe. Imana ishimwe. Mwene data mugenzi, iminsi umaze muri ibyo bibazo bikugoye, iminsi umaze muri iyo shure, Yesu nahabwa icubahiro. Hariho ibyo ariko arakwigisha, suko yari yakwanse, suko yagomba kukugira nabi, ariko nuko hariho ibyo ugomba kutahura, ubitahure kuko n'umwarimu mwiza. Icyo bisabye wige, kandi igihe cashinzwe n'Imana kigeze uzovayo. Imana nishimwe. Aha turabona ngo igihe cashinzwe kigeze, ni ukuvuga ngo Imana yari yamushingiye iminsi azomara muri iryo shure. Nawe rero itaragukura muri iryo shure, baho ushima, hariho ikigomba kukwigisha, kandi nawe urabona aho igejeje kwigisha. Data nahabwa icubahiro. Aca aravuga rero ngo ndayubaha. Amina. ngo ndayubaha. Nebukadineza ariko aravuga ngo arubaha Imana. Imana nishimwe. Aravuga ngo kuko ingoma yayo ari ingoma itazohangura, ngo kandi ubwami bwayo buzohangama uko ibihe bikurikiranwa. Kera ntiyarazi ko Imana ariyo nyene ubwami, yarazi ko we ari we aragahambaye, ariko ubu arabimenye yuko hariho ubwami. Imana niyo nyene ubwami. Ndabwira abantu bose bahawe ineza n'Imana, kuba abantu bashinzwe hejuru, ukaba umukuru hejuru y'abandi. Imana nishimwe. Ndakwibutsa ko ukwiye kurangamiza ukamenya ko hariho Imana yagushize aho wicaye. Ukwiye kurangamiza ukaraba yuko hariho Imana nyene ivyicaro. Ntuhave wicara ngaho ngo abantu bose barabire hasi, nkaho umenga ni wewe wabaremye, nkaho umenga ni wewe ubagaburira, nkaho umenga ni wewe. Oyaha, hariho Imana
iri hejuru ya byose. Iyo niyo twese twunamira, umuto n'umukuze bose bunamira iyo nyene, umushumba n'umukoresha wiwe bose bunamira iyo nyene. Imana nishimwe. Nebukadineza arabivuga ati ingoma yayo ntizohangura, ngo kandi ubwami bwayo ngo buzohangama uko ibihe bikurikiranwa. Imana nihabwa icubahiro. ngo kandi ababa ku isi bose ngo ibagereranya n'ubusa, kandi ikora uko igomba mu ngabo zo mu ijuru no mu baba ku isi, kandi ntawe ushobora kubuza ukuboko kwayo canke kuyibaza ngo ukora ibiki. Imana nishimwe. Nebukadineza yabaye umwigisha mwiza. Uyu munsi ashinga intahe neza, akavuga ati nukuri narabonye Imana yo mu ijuru, nta muntu n'umwe ashobora kwibaza ngo mbega ibyo ukora n'ibiki. Iyaba byashoboka Nebukadineza yari kuburana ati ntibishoboka Mana, nubatse nagize ntanezerewe ibyo nakoze, none kubera iki wonjana hari ukamaze igihe kingana gityo mu bikoko, kubera ko utonshira muri prison isanzwe nkavayo. Ariko Bibiliya itubwira ngo yaragiye ngo imutwara mu ishamba, yigirayo ngo inzara zirakura, imishatsi acika nk'igikoko, ngo arisha ivyatsi. Niko Bibiliya itubwira. None Imana yagiriye uwo mwami gutyo, weho yo izokugira gute? Ko yakubwiye kenshi ukanga, wiyumvira ko izokugira ibingana gute? Ndagomba kugira ngo umuntu wese yiyumvire bene data, aha twese turi imbere y'Imana. Imana iturondera ko ca bugufi, Imana iturondera ko kuyubaha, Imana iturondera ko gusa kurokonesa, kumenya icubahiro cayo. Uyitinye niyo gutinywa, uyubahe niyo kubahwa. Iravuga bikaba. Hari ijambo nabonye rintera ubwoba. Daniyeli yamusobanurira avuga ngo ico ni cagezwe c'Imana isumba byose. Icagezwe c'Imana ntibakuramo. Oya. Yavuze ati ni imyaka ndwi, niyo nyene mpaka iyo myaka ndwi ihera. Yakubariye ati ni iminsi 5, iyo nyene idaheze ntibikunda. Nico gituma ubona hari igihe usengera ikintu ugasenga ukabona Imana ntiyishuye, ugasubira ukabona Imana ntiyishuye, ugahebuka uti none gayemwe Imana ntiyumvise. Yumvise, ariko igihe cayo nico kitaragera gusa. Imana idufashe cyane. Naha Nebukadineza yavuze ati igihe cashinzwe gishitse. Nukuvuga ngo igihe gishitse, ngo Daniyeli Nebukadineza Pluto ngo aca yunamurira amaso yiwe mu ijuru. Ico nico cari kirindiriwe kuva igihe cose, kuko avuze ngo gushitsa aho uzomenyera. Igihe amaso yiwe yunamuriye mu ijuru, akamenya ko ari Imana, niho byose byaciye bigenda neza. Umwami adufashe cyane. Haleluya. Igihano urimwo canke ishure urimwo uyu munsi, sinzi aho Imana igomba ko ushika. Kumbure ngira ngo Imana iriko kwigisha guca bugufi. Kumbure ngira ngo Imana iriko kwigisha gusenga. Kumbure ngira ngo Imana iriko kwigisha kwihangana. Kumbure ngira ngo Imana hari ikindi kintu Imana iriko kwigisha utari bwashikeko. Imana n'umwigisha mwiza. Kandi turakengurukira Imana yo mwijuru, kuko iyi Imana tuvuge ngo iguhanye ibigomba kukwigisha, suko ibigombye kugukuraho, oya, ariko ibigomba kugira ngo wige nawe wigisha abandi. Nebukadineza Imana yamugiriye neza, yaramusubije mu bikorwa vyiwe, yaramusubije mu cubahiro ciwe amaze kwimenya. Haleluya. Amaze kuyimenya aca asubira mu bikorwa vyiwe. Imana iheraho iramubwira, iramwigisha, nawe kubera yafise position nziza, yari ahantu ashobora kwigisha abantu benshi akababwira. Imana ishimwe. Uyu munsi turifuza ko Imana yo mwijuru, umuntu wese yashizwe hejuru n'Imana, imutunganye rwose, imugire neza, kugira ngo agire impact ku bandi bantu benshi, agire umumaro ku bandi bantu benshi. Iyumvira hamwe woja hejuru y'abandi bantu atavyiza vy'Imana uzi, abandi bantu wobe intoxika, wobabwira ibitari byo. Imana nishimwe. Imana n'umuhanga akomeye cyane.
ubwo rero umuntu atabaragera aho hantu Imana ibona ko azoba uw'umumaro ibanza kubiramwicarika, kuko Imana ni Imana ni nyabwenge cyane, Imana ni ishimwe, Imana nihabwa icubahiro. Nebukadineza aravuga irindi jambo ryanryoheye cyane, aca aravuga ngo ku murongo wa 37 aravuga ngo noneho jewe Nebukadineza nshimye umwami wo mwijoro, ngo ndamutazira ndamwubaha, ngo kuko ibikorwa vyiwe vyose ari byo kuri. Imana ishimwe. Waca arashinga intaha ati nukuri, haleluya, ati ibikorwa vy'Imana vyose ni byo kuri, ivy'Imana ikora byose ni byiza. Nshuti nkunda, nawe ushika ahantu uvuga uti nukuri mbonye ko Imana igira neza. Ubonye Imana igukubise uvuga uti nukuri iyi Imana ni Imana nziza, yari igomba kugira ngo inkosore, yari igomba kugira ngo inconge neza, mishobore kugira akamaro ku bantu bose. Imana nziza nishimwe. Ayo macavuga ngo ndamwubaha Imana yo Yesu we. Ese cyoma nshuti yanje, Yesu akaduha kumwubaha tukamuhindira agashitsi, tukumva yuko avuze dukwiye kumva, ibyo avuze tukabyumva tukabikora. Ntidufata Imana nkaho umengana umuntu nkatwe, umwe akubwira ngo kora iki ukavuga ngo ekaye ngo ndazoba ndagikora hanyuma. Umwami adutabare. Twubahe Imana bene data, tumwubahe, tumutaze, tumuhe icubahiro, duhindira agashitsi imbere y'Imana isumba byose. Iyi Imana ishobora gukora ibintu bitokora umuntu. Nta muntu yari kubahwa gukora nk'ibi bintu Imana yakoreye Nebukadineza. Ariko Imana idakangwa ijunja ry'umuntu yarabikoze. Nawe mwene data, Yesu aguhezagire, Yesu aguha umugisha. Ikibazo uri kuracamo ntaco uri mu ishure y'Imana uzoyivamo, kandi icubahiro cyawe kizokugarukako. Ibya bindi byose wari ufise, ya position wari ufise, Yesu azoyikugarukanamo kandi azoguha n'ibirenga. Ariko icyagomba nuko ukwiye kubanza kwiga. Imana ihabwa icubahiro. Yesu agufashe, Yesu aguhezagire. Twese duca bugufi imbere y'Imana isumba byose. Ni Imana ishira hejuru ikongera ugacisha bugufi. Ni Imana izi kwigisha nk'umwigisha mwiza. Iyigishije Nebukadineza nawe uyu munsi kwigisha nandi nyigisha. Kandi ibyo uri kuracamwe byose hari haho Imana ishaka kushika. Kujya Imana yabwiye umarayika yabwiye Abigaili ati genda uca bugufi, yabwiye Hagara ati genda uca bugufi imbere y'umushomba ya nyokobuja Sara, niko yabwiye n'ubu Nebukadineza ati genda uca bugufi wibuke ko hari Imana mu ijuru. Nawe uyu munsi ice kugomba ko nuguca bugufi no kubaha Imana, ureke kwiduza ariko ugenda usenga Imana. Imana yacu, Imana iguhezagire. Inama zayo ni iz'ukuri, ibyo ukora ni iby'ukuri. Kimwe gusa tumenye yuko twize tukamenya. Yesu aguha umugisha. Imana ishimwe. Amen.